nama yarayihuje abakuru b'ibihugu by'u Rwanda, Uganda, Angola na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasozerewe abo bategetsi bumvikanye gushira inguvu mu guhasha imirwi yitwaje ibigwanisho ikora mu burasirazuba bwa Kongo no kuzibira amayira bakuramwo imfashanyo. Inkuru ya mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana. Iyi nama yabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga rya video, aho abayitabiriye bavugana barebana ariko batari hamwe. Yasoje abaperezida Yoweri Museveni wa Uganda, Paul Kagame w'u Rwanda, Joao Lourenço wa Angola na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo watumije iyi nama, bumvikanye ku ngamba zinyuranye zirimo gusigasira umutekano mu karere no mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko gukaza ingamba zo kurwanya virusi ya corona ku mipaka n'izindi. Mu itangazo ryasomwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Marie Tumba Nzeza, abakuru b'ibihugu ko ari bane bemeranyije imikoranire mu gushakira amahoro n'umutekano igice cy'uburasirazuba bwa Kongo n'akarere k'ibiyaga bigari. Igice cy'uburasirazuba bwa Kongo kimaze imyaka ibarirwa muri 20 ari isibaniro ry'imitwe yitwaje intwaro irimo yo mu gihugu imbere n'ikomoka mu bihugu bituranye nka ADF na LRA, FDLR na Red Tabara yo mu bihugu by'u Rwanda, Uganda n'u Burundi. Iyi nama y'abakuru b'ibihugu bane bongeye gusubiza amaso ku masezerano y'amahoro yashyiriweho umukono ya Addis Abeba muri Gashyantare 2013 yaragamije gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu karere. Hafashwe umwanzuro w'uko ibihugu bihuza imbaraga mu guhashya imitwe yose yitwaje intwari ikorera muri aka karere. Aba bakuru b'ibihugu banahurije ku kurwanya ibikorwa byose by'imitwe ihungabanya umutekano mu karere no kongera imbaraga mu bikorwa bigamije gukomanyiriza iyi mitwe yitwaje intwaro. Aba baperezida biyemeje kuziba inzira zose iyi mitwe ivanamo amafaranga n'ibindi bikorwa byose bibinjiriza amafaranga bafasha mu gukomeza ibikorwa by'ubucuruzi butemewe byo guhungabanya umutekano mu karere. Si ingingo z'umutekano gusa abakuru b'ibihugu baganiriyeho, kuko banavuze ku ngaruka z'icyorezo cya virusi ya corona kimaze kwambura benshi ubuzima haba mu karere no hirya no hino ku isi. Bihanganishije imiryango y'ababuze ababo kubera COVID-19, banakomoza ku ngaruka iki cyorezo cyagize ku bukungu, banemeranya ku kongera imbaraga mu guhangana n'iki cyorezo. Indi ngingo yumvikanweho ni yo gukaza ingamba ku mipaka mu guhangana na virusi ya corona n'ibindi byorezo byose, hubahirizwa ingamba za buri gihugu, amategeko y'akarere na mpuzamahanga. Abakuru b'ibihugu kandi banumvikanye ku gushyiraho ingamba zihamye z'imikoranire, hitabwa ku kubyaza umusaruro amahirwe ariho mu kwagura ibikorwa remezo n'ubucuruzi bwambukiranya imipaka bigamije koroshya ubuhahirane no gushimangira amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Iyi nama y'abakuru b'ibihugu yanahaye umukoro abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga n'impuguke zabyo wo kunoza no kwerekana ibikenewe byose mu ishyirwa mu bikorwa ry'iyi myanzuro. Perezida Felix Tshisekedi yashimiye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, wa Angola Joao Manuel Lourenço n'uwa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ku kuba bitabiriye inama bakanashimangira ubushake bwabo ku kugarura amahoro muri aka karere k'ibiyaga bigari. Nibutse ko Burundi butitabiriye inama yakozwe hifashishijwe ikoranabuhanga rya video ku mpamvu bivugwa ko ari akazi kenshi ku bategetsi babo. Mu zindi nama ebyiri nazo zasubitswe, Uburundi nibwo bwafashe iya mbere mu kugaragaza ko butazabona umwanya wo kwitabira iyi nama kubera izindi nshingano zihutirwa abategetsi babwo bafite. Uburundi bwo bwifuzaga ko haba inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga mbere y'uko habaho iy'abakuru b'ibihugu, kandi bukagaragaza ko bwifuza imikoranire ihamye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'uwa Angola nibo bagerageza guhuza Uganda n'u Rwanda bimaze igihe birebana y'ingwe, kimwe n'u Rwanda n'u Burundi nabyo bimaze imyaka irenga 5 bidacana uwaka. Claude Ganza tubandaniriza ko nino nkuru y'abanyagihugu bo mu gisagara ca Goma basaba Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi kugarukana umutekano mu burasirazuba bw'igihugu. Hatukuyecheza siye tunakuyalia, hatukuyecheza siye tunakuyalia jameni, hatukuyecheza siye. Aya ni amajwi y'abatuye mu mujyi wa Goma baririmba bavuga ko batari mu birori byo kwishimisha, ahubwo ko bari mu marira kubera abavandimwe bakomeje kwicwa mu bice binyuranye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Barasaba umukuru w'igihugu gushyira imbere ibyo kugarura umutekano mu burasirazuba bw'igihugu kuruta ikindi cyose yakora. Uyu ni umwe mu mpirimbanyi z'impinduka ugaruka ku byo basaba Perezida Tshisekedi uri mu mujyi wa Goma kuva ku wa mbere w'iki cyumweru. Turareba niba perezida arimo gushyira mu bikorwa ibyo yatwijeje. Turashaka amahoro muri Kongo, yatwijeje ko azagarura amahoro i Beni, ariko turacyabona abantu bapfa ubutitsa, imasisi, irucuru, imitwe yitwaje intwaro iracyanyanyagiye hirya no hino. Hari ubukene mu gihugu kubera umutekano muke, turimo kuririra abavandimwe bicwa n'inyeshamba. Yatwijeje ko azashyira imbere abaturage, nabikore rero nk'uko se yashyiraga imbere abaturage. Nagabanya ingendo zo hanze
yavuze ibindi bihugu sibyo akwiye gushira imbere naharanire kudushakira amahoro arambye. Kuri uyu wa kabiri Perezida Felix Tshisekedi yahuye n'amatsinda atandukanye arimo abahagarariye imiryango itari ya leta, abadepite n'abayobozi b'amakomini. Bamwe mu badepite bavuga ko nabo batewe inkeke n'ikibazo cy'umutekano muke ukomeje kuyogoza ibintu mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bw'igihugu. Bwana Saidi Barikwisha n'umwe muri bo. Le président l'année passée lorsqu'il était à Beni l'avait promis qu'on ne fêtera pas bonne année 2019. Ubwo perezida yari Beni mu mwaka ushize yijeje abaturage ko tutazatangira undi mwaka ikibazo cy'umutekano muke kikihagaragara, ariko dore umwaka urashize abantu bakicwa, abandi bashimutwa, imitungo yabo irasahurwa, abagore bacyasambanywa ku gahato n'ibindi. Abaturage impagarariye bantumye ngo mubwire ntagarukire Goma gusa, ahubwo amanuke ajye kureba irimo kubera ibeni, ikibibiwe, imayangose, iloselose, imbawu, imanzalao n'ahandi. Nibo bamukeneye kuruta abandi bose. Ikindi turamusaba kuzamura imibereho y'abasirikare bacu badahwema kwitanga ariko babayeho nabi cyane, abashakira ibikoresho byose bikenewe kugira ngo bashobore guhangana n'inyeshyamba zitwikira abantu. Uretse ibibazo by'umutekano muke basaba umukuru w'igihugu gukemura byihuse, banagaruka ku bibazo by'ubukungu. Bavuga ko ubuhahirane hagati y'umujyi wa Goma n'ibindi bice bya Masisi isa nk'iyahagaze kubera ikiraro cy'Isake cyatwawe n'umwuzure. Ku birebana n'imibereho myiza n'ubukungu, dufite ikibazo cy'ikiraro cya Sake cyatwawe n'amazi ku buryo ubuhahirane bwahagaze. Twafujije abantu, ariko n'umuhanda wa kabiri mu ikomeye mu gihugu nawo ntukiri nyabagendwa. Twabigejeje kuri perezida kugira ngo agire icyo abikoraho mu maguru mashya. Ni ingenzi cyane ku mujyi wa Goma n'ibindi bice, kuko nk'ubu hagize umuntu urwara ari mu bice bya Masisi n'ahandi ntiyabona uko agezwa i Goma ngo avurwe. Murumva ko bitoroshye rero. Biteganyijwe ko kuri uyu wa gatatu haba inama y'abakuru b'ibihugu by'u Rwanda, Uganda, Angola na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uburundi bwo bukaba butaza kuyitabira. Ni inama iba mu buryo bw'ikoranabuhanga rya video. Iyi nama yari imaze gusubikwa inshuro ebyiri. Mu biganirwaho harimo ingingo y'umutekano mu karere, ubucuruzi bwambukiranya imipaka, ubuzima n'imibanire y'ibi bihugu birimo ibimaze igihe bidacana uwaka. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Amerika. Yo kurambura ano makuru, reka ariko mugenzi wacu Aloise Bigirimana abanza tubwira agezwe hirya nino ku isi. Mwaramutse Aloise. Mwaramutse Diane. Ibihugu byo mu karere ka Buraya bicuditse na Leta z'Ubumwe za Amerika biriko birakurikiranira hafi Amerika mu gitora ry'umukuru w'igihugu ririko riregereza gushika. Imigenderanire hagati y'uwo mugabane hamwe na Amerika kuva Perezida Donald Trump ashikiriye ubutegetsi yaratosekaye, kandi abasesenguzi bamwe bavuga ko bimwe mu bihugu bya Buraya byizera ko uhugaruka ituze mu migenderanire ku butegetsi bwa Joe Biden. Umuyobozi wa politike mpuzamakungu mu kigo ca Buraya kijejwe impinduka za politike Ian Bond yavuze ko bisanzwe bizwi ko Perezida Trump atari inshuti ya OTAN, ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya byo mu burengero bw'isi byo kurwaniriza umwansi hamwe, ko bizera Biden bisunze kahise kiwe ka politike hamwe n'ingene yahaye agaciro iryo shirahamwe. Kuva ku Burusiya gushika ku ntambara iriko irabera muri Libya no mu karere k'ubuseruko bwo hagati ndetse na Turukiya, umugabane wa Buraya uhanzwe n'ibibazo bitoroshe by'umutekano. Abasesenguzi muri politike bavuga ko Amerika isa n'ishobora kuzogira uruhara muri imwe muri izi ntambara mu gihe Joe Biden yotorwa. Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Donald Trump nta bimenyetso bya COVID-19 agaragaza inyuma yaho aviriye mu bitaro ku munsi wa mbere. Umuganga wo muri Perezidansi amukurikiranira hafi Sean Connery yavuze ko Perezida Trump yiyumva ameze neza, kandi ko haba urugero rw'umwuka wa oxygene canke guhema kwiwe byose byifashe neza. Avuga kandi ko amaze iminsi ine atabushuhe agaragaza, ariko ntiyavuze umuti Perezida Trump ariko arahabwa. Ikigo cyo muri Amerika kijejwe kugenzura ingwara CDC kivuga ko inyuma yo kwandura bishobora gutwara umurwayi
rwa COVID-19 indwi imwe gushika kuri zitatu kugira umubiri wiwe ushobore gukora abasirikare bo kwikingira. Perezida Trump hamwe n'umudemokrate bahiganwa Joe Biden umwe wese yavuze ku munsi wa kabiri ko yiteguye kwitabira ikindi kiganiro mpaka kigira kabiri gitekanijwe mu ndwi iza, ariko ikibazo c'amagara ya Trump inyuma yo kwandura kiracateye amakenga. Joe Biden yabwiye abamenyeshamakuru ko mu gihe iryo sango ryoshika Perezida Trump atarakira neza COVID ata kiganiro cohaba. Ikiza ca corona kimaze kwica abarenga 210,000 muri Amerika hamwe n'abababa imiliyoni 7,500 bamaze kwandura mu gihugu cose, nk'uko bishikirizwa na kaminuza John Hopkins yo muri Amerika ikurikiranira hafi buri munsi ibiharuro by'abandura n'abahitanwa n'uwo mugera. Washington, ijwi rya Amerika. Muri Afrika, muri Sudan, abakuru b'imigwi imaze iminsi ibiri mu myiyerekano muri leta ya Red Sea basabye abayoboke babo kwihagarika ejo kuwa gatatu. Iyo myiyerekano yari yarugaye ibarabara rihuza umurwa mukuru Khartoum n'amacukuriro y'ibitoro mu gisagara ca Port Sudan. Abo bakuru basabye ku munsi wa kabiri ko amabarabara yose, amacukuriro y'ibitoro hamwe n'ibivuko byongera gukora inyuma yo kubonana n'abajejwe umutekano hamwe n'akanama karongoye igihugu iby'imfatakibanza. Leta yaremeye kurungika intumwa zirongowe na General Ibrahim Jabir muri ako karere kubonana n'izo ndongozi z'ubwoko bw'ababeja kugira bakemure ibibazo byabo. Abo banyagihugu baranse kwemera amasezerano y'amahoro yasinywe hagati ya leta n'imihari iyigwanya ijuba. Abo bakoze iyo myiyerekano bavuga ko ayo masezerano yasinywe ku wa gatandatu adakingira uburenganzira bwabo. Ayo masezerano yafashijwemwo na perezida wa Sudani y'umanuko Salva Kiir arangiza intambara zo mu buseruko bwa Sudani, intara za Blue Nile hamwe n'uburengero bwa Darfur. Igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU cita ku mpunzi HCR cavuze kuri wa gatatu ko abasivile 25 bishwe mu mutego baguyemwo mu buraruko bwa Burkina Faso. Komiseri mukuru wa HCR yavuze ko ico gitero cabaye ku munsi w'Imana mu ijoro ku birometero 9 uva mu gisagara ca Pisira mu ntara ya San Matenga. Umugwi w'abantu bitwaje inkoho barahagaritse imiduga yarimwo abantu 46 batandukanya abagabo baca barabica. Umukozi w'ishiramwe ry'abagira neza rikorera mu gisagara ca Kaya yavuze ko abishwe bari abateshejwe ingo zabo bari batahutse iwabo igihe bagwa muri uyo mutego. Umunyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yavuze ejo kuwa gatatu kiza ca COVID-19 cerekanye ko ibihugu bikwiye kongereza ingufu mu gukorera hamwe mu gutanga ubuvuzi kuri bose atakuvangura kandi bidatevye. Gutanga ubuvuzi kuri bose ku isi ni umwe mu migambi ya ONU yo gushika ku iterambere rirama ryo mu 2030. Ariko Guterres yavuze ko iki kiza cerekanye ko ari ngombwa ko hakenewe ibikwiye gukorwa kandi vuba. Impunzi z'abarundi 312 bari mu ikambi y'agategekanyo ya Kavimvira iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baraye batahukanywe mu gihugu cabo. Inkuru yakurikiranywe na mugenzi wacu muri Uvira Vedaste Ngabo. Izi ni zimwe muri izi mpunzi zavuye mu nkambi ya Kavimvira zerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Zari mu modokari zine z'ibikamyo, izindi ziri mu modokari za Landcruiser. N'ibyishimo byinshi aba barundi batahukanwe bifashijwemo na ASR na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira. Bavuga yuko bishimiye gusubira mu gihugu kuko bari muri iyi nkambi y'agateganyo ya Kavimvira bari babayeho nabi. Manirakiza Sofoni yavuye muri iyi nkambi ya Kavimvira agiye mu ntara y'Ibitoki. Kinshimishije nuko mparuye imyaka nari maze ngaho yari imyaka 2 akaba nta kintu na kimwe nari bwigerenge nigezaho, ariko ngungira ngo nongere ngaruke mu gihugu cyacu cy'amavuko yego banyakire mu bandi uko babakiriye, nico kinezereje cyane. Aha tubayeho mu buzima bumeze nabi, nk'ubu nari mfunze imyaka 2, muri iyo myaka 2 twaguma kongi imwe y'amanjegeri n'ubutsima bwa bigori, ingwara zikaba nyinshi,
ubu kudiyara hari naho bavuga ngo nikorera kandi atariyo bivanye n'inzoka yamaze guhimba ingimwe. Ubu rero twumva ikitunezereje cyane nyamukuru nuko dusubiye iwacu tugiye kuzoronderera iwacu dufatikanyije n'abandi b'abarundi bene wacu twasize mu gihugu cyacu c'amavuko. Nsengiyumva Kandidi nawe yavuye muri iyi nkambi yari amazemo imyaka 2 agiye mu ntara ya Ruyigi, avuga yuko kuba asubiye mu gihugu cy'u Burundi bizamufasha kwiteza imbere ndetse n'umuryango we. Ndashimye kubona subiye ngiye bampe aho ndima hanyuma ndandaze ndabinge n'abana banje bashobora kubaho neza bajya imfungurwa zose. Ararimbaye nta kintu nashobora kudandaza bagira ngo ugomba uje hanze bakaguma gufunganiye mu rupangu baguma umeze nk'imbohe. Nubwo izi mpunzi zatahukanywe mu gihugu cy'u Burundi, hari izindi ziri mu makambi y'agateganyo ya Sange, Mongemonge ndetse na Kavimvira nazo zifuza gusubizwa mu gihugu cy'u Burundi, kuko muri zo hari zakoze urugendo rw'iminsi 2 n'amaguru ziva mu nkambi y'agateganyo ya Sange zifuje gutahukanwa ariko ntibyazikundira. Ndashimiye Janvier na Nibigira Esperance ni zimwe muri izo mpunzi. Twaje tuvuye mu Isange dushaka gutaha bitiranga mu Kavimvira tuko turondera uburyo kugira ngo dushike mu gihugu cyacu c'amavuko. Nabujya twari tumvise ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ariko araduhamagaza ku bwishi. Tugeze ngaha ikintu kitubabaje ni isaha nuko batwandika mu bambere dushaka gutaha, ariko muri uyu mwanya bakaba ariko barakira abantu bariko barinda kuva mu yindi mihana baza bo kubera baje bafise ibiturire batanga bakaba aribo bagirente pasa. Twegeye divorce iwacu icurubiko kandi twe twari imbere y'abandi. Ivyo nivyo bikubira tubabaza muri uyu mwanya. Turasaba ko kabisa nukuri hoba abantu bafasha tukaronka uko twebwe tuva ngaha mu Kavimvira, ahubwo ubuzima turimo burakaze nitugira naho twituma n'amawese yabo barayatwimye n'injya zabo barabyitwimye niyo mavuriro yabo nibatuvura abana no gutukura wabonye ko batukuye. Ikibazo cyo kwandika baraduhenze ngo baratwanditse dusanga ntibatwanditse ntibatuzanira imashini ngo dukoreko, abo banditse dusanga amazina y'iwacu bayanyuranyije nabo bakuye mu mihana batanze amahera nibo baciye bataha, twege duciye dusigara haciye hagenda batanze amahera. Nta mahera batanze bariyandikishije, hari abatanze amahera dushaka ubunyana natwe ko bodushira mu ngufu bakadushisha mu mashini natwe tukaca tugenda i Burundi tukaza kwivuza ikibazo cy'amaso nk'ubu jewe simbona. Gusa n'ubwo izi mpunzi ziri gutahukanwa hari izindi nazo zidakozwe gusubira mu gihugu cy'u Burundi bitewe nuko zivuga yuko umutekano muke zahunze ukirangwa muri icyo gihugu. Je sinipfuje gutahuka kubera umutekano numva mu Burundi atari mwiza. Umunsi habonetse umutekano nkumva yuko bari mwiza ukwiye nzotahuka. Icyo nipfuza nuko bonkuraho ngaha bakashikana nk'imurungu cyangwa mu Rusengo. Aha ku mupaka wa Gatumba izi mpunzi zanyuze ntizigeze zihagarara kuko zakomereje mu gihugu cy'u Burundi, ariko bamwe mu bakozi ba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira bari kuri uyu mupaka wa Gatumba babwiye Ijwi ry'Amerika ko hari uwundi mugwi w'impunzi z'abarundi uzatahukanwa mu gihe cy'icyumweru kimwe. Mwomenya yuko izi mpunzi zitahukanwe mu gihe tariki ya 23 y'ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2020 HCR ifatikanyije na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira bari batahukanye mu gihugu cy'u Burundi izindi mpunzi 287. Ndedase Ngabo ku bwaragijwe